Uyu mubona ni umurundikazi yitwa Nduwimana Amida, aragwaye, araremvye, yasafirishijwe n'ikigo bita Jalo. Yasavye inabuja kumujana kwa muganga aravyanka, amusaba kumurira itike y'indege ngo atahe aravyanka. None iyo bigenze nk'uku umuntu aca atabagwa nande? Kino kibazo reka tugihe Jalo ihamagare ubu inabuja amuhitishemwo ibintu bibiri: kumurira itike y'indege, kumujana kwa muganga. Amida we yaterefonye muri Jalo, bamubwiye ngo amezi 3 ya kontra yaraheze, niyo mpamvu ataco tugufasha. Reka tuvyumvirize ngaha, uwo nyene avyivugire. Bite Mugisha, urakomeye papa wanje, umeze neza? Ku mazina nitwa Nduwimana Amida, aba navukiye mu Gatumba, aba nasafirishijwe n'ikigo citwa Jalo. Nasafiye itariki 25 z'ukwa 12 mu 2025 nashitse nga Saudiya. Papa wanje yitwa Hakizimana Ramazani, navukiye mu Gatumba, komine Ntahangwa. Nkaba mfise ikibazo, ndagwaye, ndaremvye. Mabuja namubwiye ko ngwaye ndemvye, aca ambaza urwaye iki? Jewe ndamubaza, ndamubwira uko jewe ngwaye amaso, numva umuruho wamvyutse, numva ikibuno atakazi gifise, numva igikiriza atakazi gifise. Aho nkorera tuba turi abantu benshi, twese turabana 9, abana 6, umugore n'umugabo 2, 8 na jewe 9. Akazi kose ko mu nzu ni jewe. Numvise numva rero umuruho wamvyutse, ndamubwira aca gumamireza amapanadole ngo bumenywa. Ndamubwira basi je kubera numva merewe nabi, basi undihira itike nje basubire mu Burundi ngende kwivuza, narapfiriye ino. Ndagwaye ndaremvye, aha ndi ku gitanda, sinisegura, singira iki, ndiho ngaho nyene. Mabuja aciye ambwira uko ubwira baje bakurungitse kuri ofisi yo mu Burundi ngo kurihira itike. Niko yambwiye kuri ofisi twavuganye. Kuri ofisi bambwiye ngo nararengeje amezi 3 ngo nakuntu ngo boduhira itike. Nanje ndagwaye ndaremvye, muri amasana n'ikibada nifitiye. Ubu wanje ndagusavye umfashe, ngeze mfirino. Ubuzima bwanje numva mu kangaratete. Ndapfuye mana we. Muri ofisi nta nubwo bamfashije n'ikintu na kimwe, ngo bambwiye ko narengeje amezi 3, ngo ajya amezi 3 narayarengeje, ngo sinzi ko bishoboka ko bondihira itike. Nanje numva ndemvye, ndi ku gitanda kuva mu gatondo, sindasohoka hanze gushika amasaha. Mama ari umurondeye, nta nubwo kwitaba, n'inimero ziwe ntizipasa. Papa wanje ndagusavye umfashe, unabarize ndabe ukuntu utaha ngende kwivuriza mu Burundi. Numva ngwaye ukuntu ndaremvye, sinisegura, ikibuno sinisegura, umugongo sinisegura, igikiriza sinisegura, amaso yamvyutse. Numva na malaria irimwo. Mana we, ndagusavye papa wanje, fasha unabarize. Imana izoguhezagira ko yajaho ngeze hamwe, sinze gupfira ino. Nta bundi butabazi mfise atari wewe. Kuri ofisi yambwiye ngo nta kintu bomfasha, ngo kubera namaze amezi 3. Niko batelefone n'abafasha amajwi. Papa wanje ndagusavye umfashe, uzoba ukoze. Maze kubona uri ino ntakwitaba. Nwitaba kanaje ngana mfise ingorane. Navuye ngaha jewe no hava mfa mukure. Umva amagara atameze neza. Ndababwire rero ikibazo cy'itike sinzi itike nkuco uyikura. Aho rero niho hari ikibazo. Nagereye ubona ko warenganye kurihigwa, wamaze kurenza amezi 3, ubona bica bigenda gute? Naramaze kurenza kurihigwa.
ajya amezi 3 tarayakwiza ntibakurihira basubira kukurihira umaze kontra y'iwawe mu myaka 2 itaha umaze kurenza ijya amezi 3 babezi usubira kurihira umaze kontra y'iwawe y'imyaka 2 sinzi reka ndababwire nimba bemera kukuvuza nimba bemera kukurihira sawa ni sawa umuryamye urabe yuko kugirira ikigongoro bakanakurihira basoga cyane se wumva ubuzima bwawe bumeze nabi biragenda gute jewe sinaze gukora akazi ariko mabuja yase mpaka ku kigo cyadugitse arico kiza kundihira icyo kibazo rero nanjye kandi nagwariye wiwe kandi ngenda mukorera kandi nakora akazi kenshi uraza hano hari abantu 8 akazi kaba gahari inzu ingana gute etaje imwe zibiri oya etaje ariko nini umva n'inzu zibiri niyo hasi niyo hejuru none kuki batakujyanye kuri office ngende muri Madina none nyine no muri Madina ntibakujyana kuri office ntari imodoka zibashikana hajya we wavuye hajya wuririye ugiye Madina hajya wuririye nyine akoze niho haje nyine wuririye niho bagutora kuri office niho bagutora nta hantu mwuririye imodoka nini ugenda hiyo aha haje n'ubundi niho mwuririye bamwe bagukatiye itike igushikana hajya uwo kuri office ari ukora kuri office umukobwa w'umutuku yacaza kubatora cyangwa bibaye ngombwa je nkaza kubatora cyane ikibazo niyo mpamvu umuntu adakwiye gukorana amafaranga yose ngo yarungike ukwiye kuzuragumya amahera kuko ntumenye umunsi n'isaha byo nishitirwa n'ikibazo aho ufise amajana 6 aragushitsa mu Burundi atamuzi gufise 6 canke 5 amajana 5 buri urabona amahera ubwihara mu Burundi kusi ibibazo byinshi umuryango abana aho upanze urose amahera usanga uhuye n'ingorane mu muryango reka udafashe umuryango urafasha abana wonyine abana bakeneye amakaye ewe hariho n'uheruka gupfira wa mukobwa n'ingorane ntibyoshe nawe yaratabaje uko nyene biranka yaruye gupfa ngo imbaro mu kumusenyi ugiye kumusenyi naramubonye ndanyere mu gishaka aramutabariza najewe gukorera ubuzima bwanjye mazingaha ingorane uraca hose naho kwa ya office yoyo ntibiyumvire naho wogenda bagusaba amatike yo gutaha bagutera imirago bagukankamira ntibarabangura kwawe sawa muhenda mubwire hano rero nama ntanga impanuro mw'abantu bashiki banje iyo ubonye yuko ikigo cyakurungitse kitakwitayeho wowe menya ubusorosora hakiri kare sigaza inguvu urarekuriwe guhamagara igipolisi ukakibwira ati ndagwaye base kunjyana kwa muganga canke base kungirira ukerekana yuko base kugufasha igipolisi gica kigufasha kuko iyo ugwaye amagara ari prioritaire ku muntu ugwaye utarya ibi bintu bw'igipolisi kiravyumva cane hariho abandi numva bagwara bagera kwa muganga bakababwira ngo ntimuvuge ko mugwaye cane bakavyemera
harya uba ufise ingorane mu mutwe ntuba ukomeye neza, kuko arya niyo mahirwe uba uronse yo kuvuga ati ndahwereye. Wowe wari uvyemeye, uba wemeye gutinya kwanka kwivuza kugira upfe, ukemera gukunda barya mubana mu nzu. None uvyemeye uko urwaye woza ngo bice bigenda gute? Bashaka guha imiti ikwiye, muga utabivuze ntibakuvura. Abandi bagiye ku gipolisi ngo uvuge ngo utawukubise kandi bagukubise, vuga ko bagukubise. Ushonje vuga ati ndashonje, ntibakabahende. Jaro ni igikorwa cawe. Nubwo mwamubwiye ngo yaramaze amezi 3, ego yari yamaze. Mugabo n'umukozi wanyu mwarungitseyo, none acapfa. Nimba ata amafaranga afise ejo bigenda gute ngo yirire itike y'indege? Murumva ko atayafise. Kandi murumva ukuntu uvuga ko aremvye. Kino kibazo turakomeza kugikurikiranira hafi nk'uko dukora n'ibindi vyose. Mugabo twifuza ko atabagwa.